bifise ubuzima nk'ubw'umuntu sintambwe nk'izikunda cako aribyo ziya zikurikira bwa mbere harabaho conception canke ijanye na naissance n'umuntu bamusama mu nda amakavuka harabaho l'enfance ya misi y'ubwana nyene harakurikira adolescence kugira nyine genda birakurikira harakurikira jeune adulte hanyuma hakabaho nyene adulte nyene umuntu amaze kwitwa ko yisununu yakuze hakabaho n'amaturité handi abantu bari ngaho imbere yacu bamaze gushira amaturité gusumba abandi hanyuma rero ivyo bibaye urumva no gusaza birasaza kuko umuntu asaza. Methode Hakizimana umunywanyi wo mu ishyirahamwe Nyabisindu tera imbere. Ishyirahamwe rero rihurikiyemo imvukira zo mu ntara ya Rutana komine Musongati ku musozi wa Nyabisindu. Hari mu gihe abo banywanyi bari bazindutse batunganya inama ya bose mu ntumbero yo guhanahana ivyumviro ku bijanye n'ubuzima bw'ishyirahamwe ryabo. Ndayikeza Christophe umukuru w'iryo shyirahamwe arashikiriza imvo batunganije iyo nama. Kwari kwisuzuma mu vyakozwe muri uwo mwaka uheze twongera turabira hamwe nibigiye kuranguka muri uyu mwaka tutanguye. Muti none bakorera mu bisata ibihe? Ibisata dusanzwe dushimikira ko turakomeza kuduza ingufu zishira hamwe, turakomeza gufashanya no gufatana mu nda, kwinonora imitsi, imico n'akaranga, indero y'akanovera, amagara y'abantu ndetse n'uburimyi bw'akanovera tutabusize inyuma. Ushobora no kwibaza aho ishyirahamwe riteje ikivi. Ishyirahamwe turavye imyaka 3 iheze ritanguye iri ku rugero rushimishije nk'uko muri assemblée mu nama ya bose vyagiye barabigaruka ko iri ku ntambwe ntangere jewe noyiha ibice 95 kwijana. Ngo nta nyambo ibura gahonzi kuko ngo harimo n'ibibagora mu ishyirahamwe. Ingorane nkuru twagiye turahura ni kibazo cyuko tutarashobora kwinjiza abavuka mutumba bose mu iryo shyirahamwe. Ikindi n'uburyo buke butuma tutashobora kurangura neza imigambi twihaye mu kiringo gito. Ahari ico basaba abanywanyi b'ishyirahamwe ryacu ico tubasaba no kubahiriza amategeko agenga ishyirahamwe rya Nyabisindu. Ego ikindi nuko bo kwitwararika umuvukano babandanye bafatana mu nda bagume bunze bwa bucuti bwaranga abasoko. Ikindi nuko no basaba ko buri hurumbira ku buryo atamuvuka komine azokwidoga ngo ntiyamenyera ishyirahamwe ryacu, ku buryo muri kazoza abavuka mutumba nka bose bazaba bari muri iryo shyirahamwe ryacu. Dukorana neza cyane abajejwe intwaro n'ikimenyamenya iyi nama twarayimutumiyemwo mugabo bivanye n'imvo z'ibikorwa vyariko birakorerwa muri komine yafatiriwe, ariko nta mutsi w'ikibere kuko yaturungikiye umukuru w'umutumba ari ngaha yatubwiye n'ingene umutumba we usanzwe utunganije, nukuri twamukengurukiye cyane. Babare Mpore Romano umukuru w'umutumba Nyabisindu nawe nyene yareje kwifatanya n'abandi. Hambere aravuga uko yasanze bimeze. Nakengurukiye cyane abavuka mutumba Nyabisindu uwo mugambi bariko barisuganya ko mu kwiteza imbere ku mutumba wa Nyabisindu. Jewe nanje nabateye intege kandi ndabemereye n'abandi ko ngiye kubibigisha. Iyi nyigisho ni nziza cyane ndayikengurutse. Ejo tuzokwiyongere maze tuze dusumvye ngaha, hanyuma nkaba ndabakengurukiye nejo mukabona harakabakiye muraheza mu ntumire nk'uwo mutumiro
nk'uko nanje ndabashimiye ngiye kushikiriza abavuka mutumba ku mutumba nsanzwe ndongoye wa Nyabisindu utera imbere. Tugira amahirwe Nyabisindu natwe twari twawise sindagira ibigega, ariko namwe dusanze mwawise Nyabisindu utera imbere. Murumva yuko twahurije hamwe, iyo umaze gutsindagira ibigega uraheza ugatera imbere. uko twese twisanze mu muryango umwe. Nkaba ndabashimiye cyane, tugiye kubana Kristo abashe kutuzigama Nyabisindu iteka. Mumenya rero ko iyo nama yasozerewe mu gusangira akarahuri kw'abanywanyi.